Turongeye kubaha ikaze nshuti namwe bagenzi mudahengeshanya gukurikira imbonesha kure yanyu JCTV. Turi kuwa kabiri igenekerezo rya 20 Mukakaro umwaka wa 2021, akaba ari umwanya tugere tubashikirize amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Kuri mikro muri kumwe na Nonzumwe Godefroid, nayo mu buhinga bw'ivyuma uri karatuma aya majwi n'amasanamu bibashikira neza akaba ari Sofoni hicu Burundi. Ingingo nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari zikurikira: ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru, ubuhinga ngurukana bumenye n'ibimenyesha makuru bwerekanye ivyaranguwe mu mezi atatu arangiye. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Abajejwe securite muri parking ya Bujumbura barahawe ibikoresho nk'amajire n'amamotorora kugira ngo bishobore kuborohera mu kazi kabo. Nibinyene muraza kubikurikirana muri ano makuru. Aya n'ayandi ni mukanya. Ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru, ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bwerekanye ivyaranguwe mu mezi atandatu arangiye. Hari mu kiganiro ubwo bushikiranganje bwagiranye n'abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 20 Mukakaro umwaka wa 2021. Irankunda Nowa yari yahashitse aratubwira ido nido. Ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru, ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bwerekanye ivyaranguwe mu mezi atandatu arangiye. Mu kiganiro bwahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 20 Mukakaro umwaka wa 2021, mu vyaranguwe bikuru umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yamenyesheje ko imigenderanire hagati y'inzego z'igihugu n'abamenyesha makuru yabaye myiza cyane. Mu nama yagiranye na nyenicubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu yamenyesheje ko atabimenyesha makuru atacoranguwe, ari naho yaciye asaba ko amaradiyo n'ibindi bimenyesha makuru vyugaye vyo kuguruka. Aha yavuze ikiriho Bonesha FM, Iwacu, Remesha Mahoro yuguruwe mu Kirundo na Radio Diaspora igiye kugururwa mu ntara ya Cibitoke. Harakozwe ingendo ahakorera ibisata vya Poste, Buyenzi, Ngagara, Buterere, Ijenda, Nyagasasa, Rutovu, Matana na Rutana. Harabaye inama zitatu zahuje abarongoye ibinyamakuru, abavugizi b'inzego n'abamenyesha makuru, abarongoye intara zose z'igihugu n'abamustanteri, abanyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bari kumwe n'abaserukira amashirahamwe mpuzamakungu. Haratunganijwe umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme mu buhinga ngurukana bumenyi, aho kabaye akaryo ko guhimiriza abigeme ngo nabo bijukire ikoresha ry'ubuhinga ngurukana bumenyi, nkuko vyagaragaye ko abigeme muri ico gisata bakiri bake. Yerekanye n'ibindi byinshi vyaranguwe muri aya mezi atandatu arangiye. Ubushikiranganje bwararanguye ibitari bike mu byo bwari bwiyemeje kurangura, kandi burashima urugero bwashitseko. Ubushikiranganje burashimishwa no kubona muri aya mezi atandatu imigenderanire hagati y'inzego z'igihugu n'abamenyesha makuru yabaye myiza cyane. Ibyo ndetse bikaba vyemezwa n'abakora mu gisata cyo kumenyesha makuru haba mu Burundi ndetse no mu makungu. Ibyo byavuye ahanini kwishaka ry'abarongoye igihugu, duhereye kuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye, aho yamenyesheje mu gihe ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru, ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bwari bwatunganije uruganda rwahuje abayoboye ibimenyesha makuru, abamenyesha makuru n'abavugizi b'inzego zitandukanye. Ni naho nyenicubahiro umukuru w'igihugu yamenyesheje ko atabimenyesha makuru atacoranguka, jamais sans les médias. Muri ico gihe ni naho yasaba ababijeje bose kuvugana n'abarongoye ibimenyesha makuru vyari vyarahagaritswe kugira barabe ingene vyosubira kugurura kugira biterere mu kubaka igihugu cacu. Ni muri ivyo biganiro havuyemwo ibigururwa ry'ibimenyesha makuru ikiriho iradiyo Bonesha FM n'urubuga ngurukana bumenyi w'ikimenyesha makuru Iwacu.
Radio BBC nayo nyene yaremerewe kugurura hamwe yobisaba, ibiganiro bikaba bibandanya kugira ngo abifuza gukora bose baronke uburenganzira bwo kugurura. Ngo nuko biruko intambamyi ntizabuze, aha aravuga intambamyi nyamukuru kari ukubura uburyo bukwiye n'ibikoresho mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Kurikirana umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere. Mu bijanye no kwegereza abenegihugu ubuhingangurukana bumenyi no gufasha inzego za leta gushikira ubuhingangurukana bumenyi, hariho ibitashoboye kurangurwa kubera uburyo buke. Ivyari byategekanijwe kurangurwa biciye mu kigega Fond de Service Universel bikaba bitaranguwe. Mu gisata cyo gutumatumanako amakuru, umusaruro mwishira hamwe Onatel ntiwabaye mwiza, bituma iryo shirahamwe ryari gishinze bitarangurwa. Mu ntumbero rero yo kuraba ingene iryo shirahamwe ryonagurwa, harabaye igikorwa cyo kugenzura iryo shirahamwe. Icegeranyo mfatakibanza kikaba kimaze gusohoka, hakaba hari n'ibindi bikorwa biriko birakorwa mu ntumbero yo kuraba uko iryo shirahamwe ryonagurwa. Umushikiranganji yarangije amenyesha ibigiye kurangurwa, aho aravuga guhinyanyura amategeko atari make atagihuye n'ibihe tugezemwo, guhimiriza ibimenyesha amakuru ngo bibandanye gufasha mu kuronsa amakuru n'ibiganiro bifasha kwiteza imbere hadasigaye inyuma wa mugambi mukuru w'iterambere. Abajeje sekirite muri parking ya Bujumbura barahawe ibikoresho nk'amajire n'amamotorora. Ivyo bikoresho bakaba babihawe na meri ya Bujumbura. Ababironkejwe bamenyesha ko bibafatiye akamaro kanini. Ponsier Sibomana nawe aratubwira idonido. Inyuma yaho ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi bufatiye ingingo yo guhagarika abakokayi bahora bakorera ku maparikingi y'igisagara ca Bujumbura, harabaye imyidogo kuri bamwe n'abandi kubijanye no gupakira no gutondesha amamodoka. Inyuma yaho meri ya Bujumbura ikaba yaciye shiraho abajeje sécurité de parking, mbere itakira n'abaronsa ibikoresho nk'amajire n'amaradiyo yo guhamagarana, bimwe bita motorora mu rurimi rw'igifaransa. Rashid, umwe mu bajejwe sécurité de parking, yaganiriye na JCTV aratubwira uko vyari byifashe imbere y'uko iyo ngingo ifatwa nuko byifashe ubu. ni mu mukurikire. Kuva batarayishiraho isécurité de parking itizweho na meri, ukuvuga yuko imbere yaho urabona ko ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano ko bwari bwahagaritse abahora bakora mu parking abo bitaba ko kayi. Nyuma yaho rero bakumva n'abashoferi babana nyine bakora bigwanagwana ku mugabo, hakaba induru nyinshi kubijanye no gutondeka imodoka no gupakira abantu. Niho rero meri bona ko yabibonye, irabona ko hariho ibintu by'akavuyo mu mapariking, ikishiraho rero iki kintu bona go sécurité de parking no kudushiraho mukuru gisagara ca Bujumbura yaciyaza aravye ibikoresho bijanye n'amajire twambara mu gukora kugira ngo umuntu wese atubonye amenye icyo dukora ashoboye kutwitura. Baraduha n'aya maradiyo dukoresha mu buryo bwo guhamagarana kugira ngo duhamagare imodoka. Urabona ko imodoka dufise ngo kubgayo maradiyo yo gutumatumanako bahawe ubu biraborohera gutondeka no gupakira mu modoka, mbere n'abiyunguruza bakaba baboneyeho n'akaryo ko kubitura iyo hari ivyo batakaje. Subira mu mukurikire. Akarusho karaboneka gose kuko gushika ubu hagati y'abashoferi n'abakonvoyeri bahora banyarana mu kwandika mu modoka ubu ntibikiba, kuko niho turandika imodoka tukazitondesha ku murongo, hanyuma no gupakira tukazipakira ku murongo. Hariho n'abapasaje usanga batakaje ibintu kiyagiye ntibaronka abo bitura, mugabo baraza bakatwitura aribyo twatoye twabibashikiriza. Niko karusho mbona. Kandi karusho nuko ubu byatworohera mu guhamagarana kuko kya twakoresha amayinite, kandi amayinite n'amayinite ahamagaye umunsi wose uhamagara ku mwanya twakoresha amayinite y'amafaranga menshi. Mugabo urabona Ikigo API caraye cerekanye ivyaranguwe mu mezi atatu aheze. Hari mu kiganiro ico kigo cahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 19 Mukakaro umwaka wa 2021. Mu bikorwa bikuru ico kigo caranguye carerekanye isubirwamwo ry'itegeko rigenga imitahe,
amashirahamwe yashinzwe mu kibanza kimwe rudende, gushinga amashami y'ikigo API mu ntara hagati, amashirahamwe yaronkejwe uburusho, ikurikiranwa n'igenzurwa ry'amashirahamwe, gushigikira no guteza imbere abanyamitahe, itunganywa ry'amanama atandukanye. Sofoniyica Burundi niho yarari aratubwira ido nido. Uko vyama bigenda, ikigo API cyama cyategekanije ikiganiro ku byaranguwe uko amezi ataheze. Akaba ari muri iyo ntumbero iki kigo cyatunganije ikiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 19 Mukakaro umwaka wa 2021. Ijambo nyamukuru rikaba ko ari ugutangaza ibikorwa byaranguwe mu gice cya nyuma cy'umwaka n'ibyaranguwe nyamukuru mu mwaka wose dusozereye w'2020 ushira w'2021. Iri tangazo mukaba mushobora kurikurikirana ryose ku mbuga zimbonesha kure JCTV, haba mu Kirundi ndetse no mu Gifaransa. Kubijanye n'ibibazo ikigo API gihura navyo, umuyobozi w'iki kigo akaba yamenyesheje ko bigiye gutorerwa inyishu kuko n'ikigo kigiye guhindura izina kikitwa ADB, yongera namenyesha akarusho ko guhindurira izina. Hamwe no vuga ngo nta bibazo bihari no ndiko ndabesha. Hariho ibibazo byabijanywe no kungene ikigo gisanzwe gikora, hariho ibibazo byabijanye no kungene ikigo gikora misi yose. Rero no vuga yuko ibibazo bihari, ariko cyane cyane ico twihutiye nkuko nabivuze no kugira ngo iki kigo gihindure ukungene cyahora gikora, gihindure imirimo, caguke, kironka abakozi bashasha. Ni kubera niyo mirimo mishasha nkuko nababwiye ko tugiye kuva muri API twinjira muri ADB. Ibi bibazo rero dusanzwe bifise bya bibazo by'uburyo, byabuzo bya ico no kwita autonomy. Ibibazo byose bigiye gutorerwa inyishu muri iki kigo gishasha tugiye kwinjiramo ca ADB, kuko hazosohoka itegeko riza rishira mu ngiro iri tegeko nyamukuru ry'imitahe, mugari riza rivuga cyane cyane ivyerekeye ibikorwa vya ADB, ivyo no kwita mu Gifaransa décret d'application. Rero uravye cyane cyane amadefi twagiye turahura nuko cyane cyane nk'ubu vyerekeye gukurikirana amashirahamwe aba yaje gusaba ngo akore, usanga tutashika hose, ugasanga hari amashirahamwe tudashikamwo, ugasanga cyane cyane turabira gusa kuvyo baje kwiyandikishirizako, ako ntiduheze ngo tumenye neza uko aya mashirahamwe ari karakora, uko ameze, kuko urumva cyane cyane usanga dukurikirana aya mashirahamwe manini canke ari hagati na hagati aheza akagaruka gusaba ivyo twita uburusho. Ariko murumva yuko n'ayo mashirahamwe mato twatereza nayo nyene kuyakurikirana kugira turabe yuko yabandanije akora kandi ari ku kivi. Ikigo kigiye cyane cyane kuronka ico no kwita ubwigenge bukomeye, mbere n'uburyo bijanye, kandi twifuza no kuronka abakozi b'abahinga babishoboye, bazi ibisata bitandukanye by'imitahe. Rero kandi hariho n'imirimo mishasha igiye kuza muri ADB, cyane cyane nka urabona ko ubunye batuzanira abagwiza tunga bategura umugambi wabo bakawutuzanira, ariko uyu munsi mu itegeko rishasha byosaba ko natwebwe nka ADB yuko dutegura neza iyo migambi, ahubwo tukaja kuyigurisha ku bagwiza tunga. Umugambi ukaba wateguye ugenda umwereka uti burya ushira mu ngiro umugambi wo kunguka ukunuko ari mu gisata cy'umuyaga nkuba, ari mu gisata cy'ubudandaji, ari mu gisata cyo gutwara abantu, uti burya umugambi urabona ko mwere twawize umeze ukunuko wo kunguka uko. Murumva ko naho nyene ari ikintu gikomeye bijanye n'ubwo buzi bushasha bahaye ikigo ADB.
Muri iki kiganiro umuyobozi yahaye abanditsi n'abamenyeshamakuru yamenyesheje ko umutahe usabwa ku banyamitahe b'abanyamahanga kugira ngo baronswe uburusho mu gihe bifuza gukorera mu gihugu cy'u Burundi basabwa amafaranga angana n'ibihumbi 500 y'amadolari. Aya nayo akaba yababa imiliyoni 990 z'amafaranga y'amarundi. Ayo nyene akaba ari yasabwa abanyamitahe b'abarundi bifuza gukorera mu gisagara ca Bujumbura. Umuyobozi akaba yongeye kumenyesha ko abarundi bari hanze ugwaruka n'abakenyezi bafise integuro yabo kubijanye n'umutahe botanguza kuzana mugabo nshobora kuba munsi y'ibihumbi 500 by'amantuze by'amadolari. Rero twibaza yuko umutahe ukwiye naho nyene mu gihe leta izobona yuko ikeneye ko bihinduka izoheze ihindure itegeko. Aha rero nibaza yuko nkuko nabibabwiye ntawo gira amakenga kuko n'abandi bafise imitahe mito bamwe mu Faransa bita les petites les moyennes même les micro entreprises bazoronka uturusho bijanye n'itegeko kuko nkuko nabibabwiye hariho imigwi 3 twabonye yuko twokorohereza kubwere umutari munini atawoboronka cyane ugwaruka abakenyezi na diaspora bajya barundi basanzwe bari hanze. Mu gihe hariho amashirahamwe amwe akoresha abimenyereza hamwe n'abakorera bushake ntabahembe, abastagere umuyobozi yamenyesheje ko bakora amezi 6 gusa bakenewe bakaronswa akazi canke bakarungikwa ahandi. Umuyobozi wa API akaba hamagarira kudoma urutoki ku bakoresha abastageri amezi arenga 6 maze ntibabahembe canke ngo babaha akazi. Navuga nti aya makategori y'abakora stage professionnel na bénévolat ntivyinjira muri code du travail kuko ntobura umukozi by'ukuri. Ariko rero hariho abaca inyuma y'itegeko nka stage professionnel nibutse neza nkaho iwacu ntirenza amezi 6. Bivuga ko nyuma y'amezi 6 by'ukuri utateza kubandanya witwa ngo umustajere professionnel. Bagukeneye baca bateza kuguha akazi canke ukagenda kurondera ahandi. Niki citwa bénévolat, les volontaires nabo nyene murazi ko c'est une catégorie particulière nivuga ni urundi rwego rw'abakozi bitwa ko bakora atamushahara baronka. Ibi rero nkuko mubivuze hari igisata umushikiranganje bujejwe abakozi kisanzwe kikurikirana ku munsi byerekeye uko abakozi bafatwa. Ibibazo hari ibibazo novuga nti mwishira hamwe nayaka natwe mwo bitubwira ari cyane muri aya mashirahamwe dusanzwe dukorana mwo tubwira muti mwishiramwe kanaka barakoresha abakozi ntibabahembe kandi bakabagumiza muri stage professionnel cyangwa muri bénévolat kandi bategereza gukora kuko iyo bimaze umwanya muremure nkuko code bivuga yuko abantu baca bacika abakozi. Tusabe rero yuko duhimiriza abantu cyane amashirahamwe yabayo dukorana canke yifuza gukorera mu Burundi yuko umukozi wamukoresheje umuhemba kwamurihira ikori ikongera ukamuziganiriza kukazoza kugira ngo ashobore nawe kumererwa neza kugira naho kazi kawe nako gatera imbere. Nino kuri no nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye kuri no munsi tubamenyesha ko imbonesha kure JCTV muyikurikirana muciye ku buhinga ngurukana bumenyi kuri YouTube, Facebook, Instagram, Twitter mwandika kajambo JCTV naho ubutaha.